Umunsi umwe umutunzi w'umunyamugisha akiri muto yariko aritemberera mu mabarabara yo mu gace yabamwo. Nk'abandi batunzi bose yagenda yirukanka cane yibereye mu modoka yiwe yaraheruka kugura. Ageze imbere yikanga ikintu ku ruhande agabanya umuvuduko asanga n'abana bariko barakina. Ahaciye arengana ntiyabona umwana n'umwe, ahubwo ibuye riza ryihuta rica mu kiyo c'umuryango yayicayeko rirakimena. N'inzigo nyinshi cane asubira inyuma yihuta kugera aho ibuye ryari riturutse. Wa mutunzi ababaye cane arasimba ava mu modoka afata akana kari kamwegereye aragaterura agahumanya na ya modoka aragakubita agatuka akabwira nabi cane. Ibi nibikunkoreye wacana we, iyi modoka ni shasha mperuka kugura. Ikiyumenye uraza amafaranga kizontwara kugira ngo imodoka isubire kuko yahoze? Wabikoreye iki? Uwo mwana aragerageza guca bugufi aramwinginga ati mbabarira mugenzi mbabarira, nivyo nakosheje ariko nta kindi nabona nari gukora. Nateye ibuye kubera ko atawundi muntu wundi yari guhagarara. N'amarira menshi cane mu maso atunga urutoke ikintu cari kiryamye hasi hafi ya ya modoka aramubwira ati urya ni mwene wacu turavukana. Yagonze ibuye intebe yiwe yabamugaye iramutembagaza agwa hasi, kandi sinoshobora kumuvyura ngo ndamuhagurutse asubire ku ntebe yiwe. N'agahinda kenshi yongera gusaba wa mutunzi ati woshobora kumfasha ukamumvyurira? Ariko arababara cane kandi araremereye, jewe sinomushobora. Wa mutunzi abura hakwigwa afatwa n'ikiniga abura ico avuga. Vuba vuba afata wa mwana ari hasi aramuterura amusubiza ku ntebe yiwe, afata n'agatambara yari afise amuhanagura inguma n'amaraso vyari bimuriko. Wa mwana aramubwira ati urakoze cane, Imana iguhezagire. Akozwe ko nayo majambo n'ubundi abura ico avuga, ahubwo ararangara cane asamarira uwo mwana uko yagenda asunika intebe ya mwene wabo amutahana iwabo kumuhana. Ndakubwiza ukuri rwabaye urugendo rurerure kuri uwo mugabo kuva aho yari ahagaze kugeza ageze ku modoka yiwe yita nshasha. Nubwo imodoka yari yononekaye ku buryo bibonekera buri muntu, uwo mutunzi ntiyigeze ayikoresha. Yararetse ivyo bimenyetso ngo bigumeho kugira ngo bizogume bimwibutsa icigwa yize. Ntukagende mu buzima wirukanka cane kugeza aho kugira ngo umuntu umutega amatwi umwumvirize bimusaba kugutera ibuye. Ubu buzima urimwo nubwo bwoba bwiza gute, naho uri kuriruka cane, uri kurarya umunyenga, ntawe uri kurihutira kuja. Usivye n'abantu, burya n'Imana irashaka kwitega ugutwi ukayironderera umwanya, ukava mu minyenga ukagenda gahoro kugira ushobore kumva amajwi y'abaguhamagara. Imana ivugana natwe n'ijwi ryongorera, ikabwira umutima, umutima ukabwira umushaha. Hari igihe tukanka kumva ijwi ry'Imana tukayima umwanya, bikaba ngombwa ko iturekurira kibuye ngo tuyumvirize. Aho wihutira ni kuri rompwe, uraza gukata ugaruke
usanga ataho wavuye ataho wagiye. Ubu buzima ni buto kandi ni buto cyane. Umviriza ijwi ry'Imana cyangwa urindire ibuye rimene ikiyo c'imodoka utwaye. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Wibuke ukore subscribe cyangwa sabone nimba utarabikora, urabudufashije. Imana ikurinde, Imana ikuzigame, naho ubutaha.